Hello guys, mumeze neza. Uyu munsi ngo mandayibira gasokre. Hari abantu mutu mwanya mugiye gushira ko stati kuri Facebook no kuri WhatsApp. Ngoma ndakora ingene nzoruhisha kuri WhatsApp itera ijako no kuri Facebook direct utiri urigora. Twagiye rero. Uja muri WhatsApp ugaca ufyonda kuri stati murabona yuko hamaze kuza ka ilogo ya Facebook niyo ufyondako ugafyonda ngaha kuri démarrer kubafise vidmate canke Phoenix mbwa vyiza mbona mwokoresha Phoenix kubera ni ari sawa. Urarindira murabizi amamega yo muri limitere yuko amazi imisa tugira ibintu bitabaho no kuyiheba twigire kwa gasape gatoyi ugaca wuzuza ibisabwa ngaha vyose kama ni nimero vyose ugashiramo na mode pass ugashiramo maze gushiramo ugacugira connecte imaze kugira uko ucugira ntuze ucugira kuri accept ugaciba ouvrir weni useziza shwa yawe nimba ukoresha GB canke ukoresha isanzwe ni ucugira ugatora ugaca ufyonda koreye umaze gufyonda kucugira toujours partager mon statut dans ma story Facebook tayari aba wihereje ati rero bigenda gute kugira ngo ubone neza yuko ivyo bari uragira vyari vya vrai canke mucu simbira muri Facebook kwanza ukagira actualize maze ugira actualize mucu simbira muri WhatsApp ugacirondera agastati gato nyine pour tester hanyuma urabona yuko ngaha deja iba yamaze kukwereka yuko ari stati WhatsApp please Facebook story ni kome nyene kubereka yuko ibintu biba byamaze kuja ku murongo. Sinzi yuko mwamaze kubibona stati zose yari yashizeko zose harimo nimwe deje gushirako biba byamaze gukunda. Mukoresha umwanya rero mukore partage like bye bye ni DJ Komtere wa muntu wanyu adasubira kubazana utuntu dushasha.